Niteka bakunzi batevye isanganiro kubana namwe murano makuru mu Kirundi tuhera ku ngingo zikurikira. Hari indwara ibonekeza muri kino gihe ifata abana bashuha bakongera bagakorora. Bamwe mu bavyeyi twasanze ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge bakavuga ko bakibaza ko yoba ari indwara COVID-19 ariko muganga Ntibirantije avuga indwara z'abana arahumuriza abo bavyeyi. Na leta y'u Burundi ibicishije ku bushikiranganje bw'indero irakwiye gukora umwihwezo cyatumye abanyeshuri bahejeje amashure yisumbuye batiyandikisha ku bwishi muri kaminuza y'u Burundi hamwe n'ishure nderabigisha NS bivugwa na Jean Samandari arongoye urunani bafashe big idonido ryano makuru ni mukanya sangwikazi. Dasuye kubaha ikaze murano makuru tuhera mu gisata c'indero igitigiri c'abanyeshure 10,000 kaminuza y'u Burundi na nderabigisha NS zari ziteze kwakira bikirakwira hari naco catumye ubushikiranganje bw'indero bwashimye kugabanya amanota bwari bwafatiye ko munyamabanga ntayigayezwa muri ubwo bushikiranganje yasigura ko imvo zibituma ariko harimwo bari bamaze umwaka muhira bashobora kuba baragiye kwiga ahandi. Frederic Bigirimana bangira inama akibutsa ko hari ko atari hariho ibisata byose iyo ngingo iraba kuko hari ibija byarakwije ibitigiri bikenewe tumukurikira. Ubwa mbere na mbere no mwaka bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi harafashwe ingingo yuko tuzokwakira abana bakoze ikibazo ca leta cyo mu mwaka uheze hamwe n'ikibazo ca leta cuno mwaka kugira turabe yuko aba bana bamara umwaka muhira boca baza ku ishuri ntibananizwe cyane nk'abigeme bashobore kuronka kanya kukubandanya amashuri ko murabizi yuko bamwe baca bahera mu ibarabara abandi mu nzira ugasanga bubatse hataragera abandi bagashikirwa n'impanuka n'ivyo byose biri mu vyatumye tugomba yuko uwo mwaka wovaho wo kurindira. Rero dufatiye kuri iyo myaka ibiri abana barose amanota 50% mu Burundi bwose bashika 24,103. Kaminuza y'u Burundi ni shuri kaminuza nderabigisha NS ntibashobora kubakira. Naco gituma rero twaciye turaba mbega amikoro dufise hamwe n'ibibanza biri muri kaminuza twokwakira bangana gute. Je dusanga twokwakira abana bashika 10,000. Naco gituma rero twaciye dushira hajya amanota mu itangazo rya mbere twari twifuza yuko abo bana dufatiye kuri ivyo 24,000 tugaca ducira umurongo ku 10,000 nibo twari twiteze yuko baza kwiyandikisha. Bariyandikishije rero ariko umwaka uheze si muto hari abamaze kuja kwiga mu yandi mashuri hari abarose amahirwe yo kuja kwiga hanze. Ni naco gituma rero muri abo twari twiteze ico giharuro c'10,000 ni cyakwiye ariko tuvyumve neza hari ibisata vyakwijije. Uyo munyamabanga bandanya amenyesha ko nubundi ibyo bisata bitarakwiza abaza kubyigamwo ko bazobandanya baha akaryo abanyeshuri bifuza kubijamwo kugira ngo bashobore kwiyandikisha. Ariko Frederic bangira inama aratomora neza ko hatabanyeshuri bazokwakira badakwije amanota 50% muri ca kibazo ca leta. Twaciye tugira iri tangazo rya kabiri kugira tumanure gatoyi hanyuma ivyo bisata bitararonka bakwiye abe byipfuza bashobore kuja kuvyigamwo. Hayijeje gusohoka iryo tangazo kaminuza y'u Burundi nayo yacisohora ivyo bisata bigikeneye abanyeshuri n'ishuri kaminuza nderabigisha NS gutyo nyene. Ubu rero ugo gwaruka ruri muri ayo manota twafatiye ko ubu bwa kabiri baca baza kwiyandikisha muri ivyo bisata bikirimwo ibibanza ku bushake bwabo. Zumvikana ko rero abo dukeneye tuzorindira biyandikishe muri iyi misi turabe yuko vya 10,000 vyashitse. Niyo twasanga vyashitse na marame dusanze bitashitse bakabona bigikenewe barashobora gusubira guhamagara mu bisata bitakwijije
kandi hanyuma abantu baba biyumvira yuko ari ukwakira abana baba badakwijije ivyangombwa canke ubwenge mvuze hakiri kare kwiga kaminuza y'u Burundi, kwiga kaminuza nderabigisha NS, kwiga kaminuza yari yose haba mu Burundi haba kwisi yose, iyo wakoze ikibazo ca leta examen d'etat ukaronka amanota 50% uremerewe kwiga kaminuza yari yose. Integuro ihari muri kaminuza y'u Burundi n'ishuri kaminuza nderabigisha NS bakira bafise n'imiburiburi amanota 50%. Leta rero ibicishije ku bushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi ngirakwiye gukora umwihwezo kucatumye abanyeshure baje amashure yisumbuye batiyandikisha ku bwishi muri kaminuza y'u Burundi na nderabigisha NS. Bivugwa na Jean Samandari harongoye urani bafashe bige rukurikiranira hafi indero mu mashure. Warongoye ugo runani ariko harashima ko leta yongeye ikiringo cyo kwiyandikisha. Tumukurikira. Bwa mbere ho twobanza tubashima iyo ngingo yuko bongereje ikindi kiringo kandi n'amanota bafatiye ko basubiye bakagabanya. Ivyo rero biraboneka yuko kumbure umwanya bari batanze yuko abanyeshuri bashobora kuza kwiyandikisha bashaka kwinjira muri kaminuza y'u Burundi no muri kaminuza nderabigisha kumbure wowe warabaye muto, nico gituma igitigiri cy'abanyeshuri bari biyandikishije bari bake. Ivyo rero nk'ubushikiranganje bufashe ingingo yuko bwongereje ikiringo kubw'iwacu kubw'urunani bafashe bige, turabishima kandi tugaca duhimiriza n'abanyeshuri yuko nabo nyene boca bafatiye ya mbere kugira ngo nk'uwari yabuze ibisabwa cyane cyane usanga ingorane zifatiye ku mpapuro basaba kuzironka ugasanga byagoranye. Ubu rero nakandi karyo keza baronse kugira ngo uyo mwanya ntuzobacike. Amakuru avuga ibijanye n'amagara y'abantu naho bamwe mu bavyeyi baganina Diote vy'isanganiro mu bitaro bikuru by'asirikare mu Kamenge bavuga ko batewe amakenga n'ingwara ya grippe ibonekeza muri kino gihe ifata abana bashuha bakongera bagakorora. Bamwe muri abo bavyeyi bakibaza ko yo bari indwara ya COVID-19 ariko umuganga Nibira ntije havura abana kuri ivyo bitaro arahumuriza abo bavyeyi. Sheira Irambona ni inkorora gusumba uko bari babimenyereye. Nka bose mu nzu bagwaye bose kandi nabo tubana bose mbona ari ingwara nyane ha. Ubu n'umuvyeyi twahuriye ahavurirwa abana ku bitaro bikuru ya gisirikare mu Kamenge, ikibanza twasanze hari abavyeyi benshi n'abana bari munsi y'imyaka 5. Tubabajije abavyeyi bakaba batubwiye ko baje kuvuza abana babo, abana bakaba bagwaye grippe, iyo nayo ngo ikaba idanana umucanwa mwinshi n'inkorora gusumba uko bari babimenyereye. Bakaba bamenyesheje ko bafise ubwoba ko ari kiza ca COVID casubiye gutera. Abana nka bose bafise amagripe, inkorora, bagakorora bakadahwa, ubushuhe nabwo bukaba bwinshi. Guhagarara biradutera kuko mwijoro ntituryama, guma uraba ko umwana yashushe, uryama gatoya ukaba wabyutse kuraba umwana ko yashushe, ubushuhe butavanako. Muganga avura abana kuri ivyo bitaro Nibira ntije akaba ahumuriza abavyeyi ko iyo grippe atari ikiza ca COVID. Ahamagarira abavyeyi kuvuza abana babo hakiri kare kugira ntibasinzikare. Ko biri muri kino gihe hariho ingwara ya grippe. Iyo ngwara ya grippe rero irakunda gukara y'imvura ishikanye hasi muri ano mezi gushika mbere no mu 11 no mu 12 mbere no mu kwa mbere. Ku bana rero irafise ico yisangije tutabona ku bantu bakuze. Nuko ku bana hari abana cyane cyane tutwana dutonya tutarakwiza amezi 6 baca bagwara bagahema nabi bakahema bajwira bagaca bagira ingwara bita bronchiolite. Nitwovuga ngo n'umugera mushasha yego ni irasanzwe gusa nuko ico tubona iyi grippe itandukaniye nuko n'abakuze benshi bagwaye nuko umwe mu muryango gwaye bose baca bagwara. Abavyeyi
babonye yuko ibimenyetso bitanguye batoja ku mafarumasi kugura uduti kugira iki boca baja kwa muganga. Ivyo biruko mu gihe kuri ivyo bitaro bavuga ko kubana barenga 100 bakira ku munsi 66 baba bafise ibimenyetso vyo gripe. Harakoze mugenzi wacu Sheila Irambona nawe mu bijanye n'ubutunzi amadeni Burundi arenga miliyaridi ibihumbi 6 by'amafaranga ya Marundi hashobora gutuma igihugu kidashika kwihangiro yuko rizoba cifashe mu mwaka wa 2040 bishikirizwa n'umuyobozi w'ishirahamwe Parseme mu kiganiro n'amenyesha makuru yatanze kuri uyu wa gatatu Faustin Ndikumana akaba yamesheje ko n'amafaranga arenga miliyaridi 90 habwa amakoperative ataco ariko arafasha mu iterambere ry'igihugu. Naha makuru twe twategurira cyarangirira ndabashimira mwebwe mwese mwariko muradukurikira mubandanye mugira ibihe byiza.